kubona hagera yaho umushikiranganje w'igihe ca leta avuga ati jewe ndageramiwe ni ukuvuga les corrompus sont devenus plus forts que l'État. Abasuma baramaze gukomera gusumvya inguvu leta. Iyo uri kurarondera kuzana ukuri muri societe iri puri, muri societe igwaye, wowe ni uco hinduka ikibazo. Umushikiranganje abari muri leta si umuntu abasanzwe, mbega umuntu ashobora gutwara ubuzima bw'umushikiranganje naho bafise inguvu zingana gute? None wibage erega none ntuzi ko hari abashikiranganje bishwe ntavyo wibuka, si vya kera gose. Ivyo rero birashobora gushika. Mugabo kandi nababwiye no muri uko murazi ko harabishwe haraza n'amatohoza mpuzamakungu, mugabo kugeza nino saha twebwe ntituraronka ubutungane. Kabivugiye imbere y'inamashiga amateka. Erega hajya mu yandi majambo nuko yababwiye ati nimushireho commission mixte. Ubu none urumva n'umugabo umwe biranagoye. Nibashiraho ini commission independante igira amatohoza hama bayapibiri batwereke. Burya ko vyavuzwe hajya vyavuzwe niyagira icaba harabazobibazwe. Iki gihugu cacu uravye nk'amafaranga yibwa muri budget ukabona abantu bayiba ingene batunze gusumvya leta. Burya taravye neza n'amareta bazoyasenyura. Sindakubesha iri sifire serema kutusha ku nyungu zabo. Nyiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndababwira ko kuri micro ni jewe nyene Juste Gaël, inyuma kamera mwita umusaza, ndabwira ko vyamaze komera. Nifuriza indwara nziza abadukurikirana n'umwaka mushasha. Ndabwira ko no munsi umutumire wacu n'ubusanzwe arongoye ishirahamwe rigwanya igiturire rikagwanya n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom, niyo mutumire w'uno munsi. Sagaseseshwa muri mu ndwi iheze umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutunzi yarashoboye kuja imbere y'inamashinga amateka n'inama nkenguza amateka, aho ivyo yavuze harimwo kwerekana ingene ibikorwa biriko biragenda, ariko bamwe bashoboye no gusigarana ikijanye no kwitabariza ku bijanye n'umutekano wibo. Mbega mwishiramo Olicom bivuga ko iki gusesagura ubutunzi bw'igihugu vyo gwanywa gute kugira ngo dushobore gushika kumbona kazoza? Nimo tusoganira na nyakubahwa Gabriel Rufyiri. Ndabaramusanya nyakubahwa Gabriel Rufyiri. Ndabaramukije nanje ndaramukije kandi abariko baradukurikirana. Nkongera ndabipfuriza ko uyu mwaka wa 2026 bobabera twese mbere naje ndimwo uw'amata n'ubuki, hanyuma igihugu cacu nkuko mubivuze abantu bose bashobore kukibamwo ata muntu yitwa ko yumva umenga ararenganijwe. Donc habe kimwe twokwita mu gifaransa la justice sociale, ni ukuvuga umuntu wese icyo ashoboye kuronka kandi agiye n'amategeko akironke atarinze gusahugwa canke kwibwa, hanyuma kandi n'ivy'igihugu bibungwabungwe n'iterambere rishobore kuduga mu gihugu cacu. Baravuze la justice sociale ko muyifuza no umwaka uheze wa 2025 waribonekejemwo ikijanye na justice sociale. Urazi no kumenya yuko la justice sociale, tuvuze justice sociale ni ukuvuga yuko umuntu wese aronka ivyo afitiye ububasha n'uburenganzira. Tuvuze rero justice sociale no kuja muri Déclaration universelle des droits de l'homme hamwe no muri Pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, niho bavuga neza cyane cyane mwiyo convention ya kabiri uburenganzira bw'umuntu, uburenganzira bwo gufungura, uburenganzira bwo kwivuza, uburenganzira bwo kuronka aho umusaya aho uryama, droit au logement, uburenganzira bwo gufungura, droit à l'alimentation, uburenganzira bwo kwiga, ni ukuvuga ni uburenganzira umuntu agira muri rusangi mu bintu bijanye no kubaho kwiwe kwa minsi yose. Hariho rero n'uburenganzira bundi nk'ivyo bita Pacte international relatif aux droits civils et politiques, uburenganzira bw'umwiyerekano, uburenganzira bwo kugira ico ushikirije, liberté de la parole canke liberté d'opinion. Ni ukuvuga ubuntu wese burya afise uburenganzira butamuvako bigendana, ubwo nabwo ni leta ibugaranisa. Nibukije burya leta ihembwa mvuze leta rero hariho leta au sens large na leta au sens figure. Leta au sens large twese turimo, mugabo leta au sens figure ni ukuvuga nibajya batwara gouvernement, si je peux ndabivuze mu majambo yumvikana. Ivyo abo rero gouvernement nibo bashinzwe
gutuma bijya mu burya burenganzira n'amaduruwa no gukingira ivy'igihugu biba. Iyo bitabaye burya ni leta ibibazo, niyo guverinoma ibibazo. Muriko murabitubwira turi mu gihe mu ndwi iheze mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hagarutse ikibazo ca Anagesa na Fomi mu gihe bari batumiye umushikiranganje mu vyajejwe hari mu butunzi. Imbere ko dushika ku vy'umushikiranganje yashikirije iki kibazo ca Fomi na Anagesa na Anagesa muri Oricom mu kivuga na Siape wayibagiye na Siape. Je nibaza ko atari ubwa mbere iki kibazo mucumvise twebwe muri Oricom tukivuga twama twabivuze burya ibintu byose ugiye kuraba reka jewe mvuge urumva wuvuze umushikiranganje yavuze Anagesa avuga Siape avuga na Fomi mugabo burya wogenda kuraba ibi byantunze ibi bya digitalisation le programme de digitalisation woza kuraba izi programme zagizwe zo gutera ivyamwa les plans fruitiers woza kuraba aya ma programme yose yashizweho ari ibi bya Charwa Zero ari ibi byo kugura ibintu hariya ari ibi by'isoko yahora ari Sojemake imaze gutanga inshuro zitatu ari nukuvuga umuntu yovuga urutonde ntiyofa bihejeje ku buryo rero ndababwira yuko iki gihugu caramaze kwinjiranwa n'abantu twita abagangster canke king makers abantu usanga bagomba kwikumakumira ko ivy'igihugu atacamira ivyo rero ni ibintu usanga mu maserivisi yose ya leta haba mwibi bijanye n'abakozi ba leta sinzi ko hari ikindi wumvise yuko havuzwe yuko abakozi bahawe ubuzi mu makomine bose bahawe ubuzi bidashikirije amategeko abakozi bari guhabwa ubuzi mu makomine none wumva ni vya bindi ko ndakubwira vya monopole hamwe no kutarondera gukurikiza amategeko ivyo rero bizanira ibibazo bikomeye igihugu simvuze amashirahamwe ya leta amasosiyete ya leta menshi usanga arimo ivyo bibazo rero hari ingorane ikomeye ku vy'umushikiranganje yashikirije nibaza ko atagishasha kirimo igishasha kirimo conyene nuwabivuze naho yabivugiye ivyo bibiri nibishasha uwabivuze naho yabivugiye ivyo rero mugabo nko kubijanye na Fomi nibaza ko atari ubwa mbere barumvise mbere waruzi ikibazo ca Fomi kigeze kwigwa mu namashikiranganje sinzi ko muvyibuka bavuga yuko abantu birukanywe muri leta bimwe bita destitution baca babaha akazi muri Fomi ntimwavyumvise conseil des ministres irakorana iragira icyo bivuze ko ningi gifasha mugabo nta rimwe yakurikijwe none woca bibaza ko ivyo vyagenze gute byabaye iki ega burya leta mu gihugu ikintu bita leta gouvernement ihagararirwa n'umukuru w'igihugu ni ikintu burya havuye imana nibo bakurikira none wo umuntu aba gufise ko ububasha bwo gufunga kukwangaza kugira ikina kiriya wumva abantu basanzwe mugabo jewe ikibazo ngira ni gute hashobora gufatwa ingingo n'inama shikiranganje canke n'urundi rwego rukomeye rw'igihugu mwewe ntije mu ngiro naho rero mvuga nti mu gihugu cacu burya haramaze kwidevelopa bamwe twisere gangster bamwe twita king makers canke bamwe tuvuga tuti les corrompus sont devenus plus forts que l'État abasuma baramaze gukomera gusumvya inguvu leta nivyo twebwe tubona makiro gihugu cacu biko barabitubwira ugiye kuraba ikibazo c'ifumbire cyaravuzwe cyane no mwaka weze cyane ariko wumvise ivy'umushikiranganje yavuze mbega mwebwe nka Oricom naho mwavuze ati si bishasha murabona ko bishobora gutuma umutekano w'umushikiranganje umererwa nabi bwa mbere cyo ngomba ndakwibutse ntibivuzwe mu uyu mwaka kandi bivuzwe no mwaka uheze vyavuzwe kuva ibintu bibaho kuva Fomi baho byavuzwe byagumye bivugwa mugabo kubera haba hari bamwe abantu bafise inyungu zina ziriya abantu bavyumve neza twebwe mwishira hamwe Oricom twifuza ko haba amashira hamwe menshi mugabo kandi tuvuga tuti hariho ibintu bibiri nkunda kuvuga bigomba kuja imbere ikintu bita la gouvernance et la transparence niko nibagenda kuvuga mu gisata c'ibitoro burya navyo n'ivyo bibazo biriyo
rero hagomba kuba la gouvernance ni ukuvuga intwari ibereye hamwe no gukora ku mugaragaro. Ivyo bintu bibiri iyo bibuze mu gutunganya ibintu vy'igihugu meme n'ibintu vyawe uco usanga bitaheza ngo bigende neza. Rero kubona hagera yaho umushikiranganje w'igihe ca leta avuga ati jewe ndageramiwe ati barantera ubwoba, nyakubwiye ko ibiri gishasha ni wabivuze naho yabivugiye ivyo twese tubibamo ku munsi mugabo burya hari amajambo abiri nagomba kuvuga. Burya udafise ikintu ugomba gupfa ushobora gupfira ntubuzi n'igituma warabayeho. Ico umuntu wese ari kwisi yabayeho ateza kwibaza igituma yabayeho. Rero hanyuma kandi umwe wese arafise ubwo Imana yamwandikiye niko bimeze. Hanyuma kandi bavuga ngo wahagurusesera amaraso igihugu imbwa zikanywa kuri gusa. Hari n'uwundi rero umugani uvuga uti burya igiti kirakurira mu babaji ururimi rwakurira mu menyo. Hajya umushikiranganje ntagira ubwoba, nivyo ivyo bintu birateye ubwoba ngo ntagira ubwoba. Twese turimazemo imyaka dutega ubwoba, nivyo hari abantu bashika batatu iwacu bamaze kwicwa kubera aka kazi ko kugwanya igiturire. Jewe maze gufungwa kenshi, maze guhakwa kwicwa kenshi, maze guhunga inshuro nyinshi, mugabo igihambaye mu bintu vyose nivyo ndakubwiye. Iyo uriho uzi igituma wabayeho nukuvuga yuko ubuzi n'igituma nico ushobora gupfira. Ico ni cyambere. Kigira kabiri niyo migani muje kuvuga wahagusezera amaraso igihugu imbwa zikanywa kuri gusa. Hanyuma kandi igiti kirakurira mu babaji n'ururimi rugakurira mu menyo. Umushikiranganje rero ntagira ubwoba, wewe gusa gume kuri focus yo guteza imbere igihugu kuko nivyo kumvikana. Inyuma y'imyaka 60 na igihugu cikukiye, igihugu nk'Uburundi erega gereza ko muri Afrika igihugu cyonyene kitagira feruje ajya matara atuma imodoka zibisiranya kwibarabara, ariko igihugu cyonyene kitagira radar, kitagira amakamera kwibarabara, kitagira n'amatoilette kwibarabara. Iyumvire après 60 plus de 60 twikukiye. Wewe ivyo bintu ari ibintu bisanzwe. Hatagize abantu rero bitanga bemera kwisakrifya ku neza y'abandi, ndakubwije ukuri twese igihugu kizotwononekana tubona. Burya namanataza burorero wogenda kuraba ingene Somalia yabaye kuriya yabaye, ukaza kuraba Kongo iyi tubona kuva kuri Mobutu kuriya yabaye, ukaza kuraba u Rwanda rwa Havyarimana ingene rwabaye kujya rwabaye, n'ibindi bihugu bitari bike. Burya usanga uyu mugera wo kurondera kwigarurira ivy'igihugu niwe uzi ubwa mbere. Abari imbere y'abandi twimvira neza yabeshi biragora. Abavyumvira baca baboneka, erega sibishasha baca baboneka nk'abagorana, sibishasha. Iyo uri kurarondera kuzana ukuri muri society iri puri, muri society igwaye, wowe ni uhinduka ikibazo. Umushikiranganje rero avyumve c'est comme ça. Mugabo nobabwira yuko muri societe hatabonetse abantu nkawe jiwe nibaza yuko isosiyete rero nonekara. Nico gituma jewe nca nibuka Nehemiya igihe ciwe. Nehemiya ariko arubaka, abantu bose baramuje kubaka igihe ciwe hangiye muri Bibiliya. Mugabo yavuze ati jewe malgré tout ndubaka. Nabo rero mushikiranganje malgré ko ashobora kuronka depression nashishikara. Twese turi nyuma ziwe kandi ndemera neza yuko atacazoba niyagira icaba naho. Jewe nzi neza yuko umuntu abaho atabaho kubera umuntu. Hari uwundi mugani uvuga ngo kubaho k'umuswi w'inkoko simuweza gaca. Iyo mugani sinzi kuwumva. Ukubaho k'umuswi w'inkoko simuweza gaca. Abaza gaca barabizi, n'abaza umuswi barabizi, barazi ivyo bintu ngene bizirana. Mugabo nibaza yuko twese tugomba kuri ivyo tumba gukora, tugomba kuganzwa n'ubwoba. Ubwoba ni bubi, nivyo umuntu arashobora kubona ko ageramiwe, mugabo igihambaye ni ntumbero umuntu aba afise kandi burya ko vyavuzwe niyagira icaba harabazobibazwa. Kira noneho inzego z'igihugu nizimukingire naye handi hoho bitagenze gutyo hazoba ikibazo.
hazoba ikibazo umushikiranganje abari muri leta si umuntu abasanzwe mbega ku bwanyu nka Oricom mwatubwiye ati hari aba gangster kingmakers umuntu ashobora gutwara ubuzima bw'umushikiranganje nawe bafise inguvu zingana gute none wibage erega none ntuzi ko hari abashikiranganje bishwe navyo wibuka vuba cyane bitanarenze sinzi ko hari umushikiranganje sinibuka neza umushikiranganje imengo yiba yiciwe ngaha kuntuze sinzi ko yari umushikiranganje cyangwa yari yavuye mu mushikiranganje aha kushe Andre umengo si vyakera cyane kweri si vyakera gose ivyo rero birashobora gushika mugabo kandi nababwiye no muri uko murazi ko harabishwe haraza n'amatoza mpuzamakungu mugabo kugeza nino saha twebwe turaronka ubutungane rero mu ncamake jewe nobabwira yuko iki gihugu cacu kirasaba ko bagira abantu bacitangira kugira kugire nyamba namananga karorero nyamba mubona Europe uburaya bumeze kujya burya siko byane hari abantu bitanze kugira ngo mere kujya bumeze Amerika nyamba mubona imeze kugiri nyamba mwabonye anjuru hari umuntu ware yayitwaye Barack Obama hariho abantu bitanze kugira ngo bijya bishike natwe rero muri Afrika yacu mpereye ku Burundi kugira ngo iki gihugu cyacu kizoba igihugu nuko abantu bitwa imbunuza abantu bitwa babandi abantu bitwa bamwe zuzuye bazobanza kuganzwa n'abantu bagenzwa n'ubuntu n'abantu bagenzwa n'iteka n'abantu bashize neza yabenshi imbere ivyo bitabaye tuzoguma muri izuguruzugu ivyo rero jewe nkuko nkunda kubivuga ndumwe amazi imyaka hafi 30 ndi muri rugamba rwo kurondera yuko ivy'igihugu vyogwizwa kandi bigasangirwa na bose kugira ngo hashobore kubitekana itekane mu gihugu mugabo nta jambo na rimwe ntaritwa nta kintu na kimwe nta gitutsi na kimwe ntaratukwa nta kintu na kimwe kitarashikira kiretse ikitabaho ko narubwiye buryo umuntu amaze gufungwa incuro nyinshi akarenguka mu butungane incuro zirenga 30 agahunga incuro burya je maze guhunga incuro nyinshi cyane kuko uraza guhunga ntavuga ntumenya uraheza ukagira ico bita ukieklipsa ukaraba isituation binabiriya ingene ibintu bimeze ivyo rero sindi uwa mbere sindi n'uwa nyuma ivyo byama bishitse kandi muri societe hamariho abantu bama biteguye no gupfa bagapfa no gutanga ubuzima bwo bakabutanga kuneza ya benshi ivyo rero nico gituma je mvuga ni ikikwereka neza yuko abasuma bamaze kugira inguvu n'abashikiranganje bagashika nkuko je kubivuga nuko ubona abo bantu bavuga mu bantu kimwe kiba none ntivyama vyabaye jewe ndibuka mbere parayere igihe kimwe nyine cyo umukuru w'igihugu yavuze twariko turavuga je twari mu Bubirigi hama twari twabajije ibijanye no kwerekana ubutunzi bwabo n'ahandi no mu nyuma umenga barasubira mu mugaje bavuga bati ubutunzi bw'abantu ni bwinshi cyane nta wo bumara no nyuma y'indwi epurtabiri mu itegeko jewe nibaje ko ari abantu bamuteye ubwoba kweri nivyo niyumviriye ndashobora kuba narihenza ariko erega basuma barateye ubwoba hari iyo bagize association erega bagira ama association de kingmakers izo zirabaho none mwebwe ko ari bo bagira mbega bajya bita ba mercenaires bahora basenyura amareta mu bihugu wibaza ko c'est pas la corruption erega n'igiturire gikora rero nibaza yuko makeno gihugu turakwiye kuzana ikintu bita prise de conscience narabivuze iyi strategy yarayigiyeho umukuru w'igihugu yatubwiye ko izoboneka mu ntango z'ukwezi kwa mbere nk'uko ukwezi kwa mbere ari izo azoshira gukumeje kwemezwa n'amashikiranganje burya iyi niyo izotwereka neza iyo tugomba kuja ninge tuko turabishira mu ngiro kuko harimo ama indicateur de base hakaba n'ama indicateur turashaka tuko turagira evaluation turagira amasuzuma mugabo kandi nagira nebutse ko atari strategy ya mbere bayeho haraba ya mbere haraba ya kabiri mugabo kubera izo ngufu z'abasuma bikunda gusa byarananiranye kweri ivyo rero bizovana n'ingene abantu bari imbere y'abandi bahuza iciyumviro
ijambo hamwe n'igikorwa, kuko ivyo bitabaye none nk'ubu urabona nk'ubu uya buri mwaka mbere buri mezi atandatu canke n'ubundi bamuhate kubikorana, haba muri leta haba mu mashengero. Uribaza ibintu abantu baza gukora mu masengero no mu byo bikora ukarondera ukabura, kuko burya iyo umuntu yumva ibintu ntahinduke, kuko ahantu Bibiliya ivuga ngo umuntu uzomenyera kuvyo yama, uzomenyera kuvyo yama. Sinzi ko ari muri Galate 6 canke 5 kumanuka kuva ku 19 kubandanya, sinibuka neza mugabo aho bavuga ngo ivyamwa cy'umuntu yakijijwe. Umuntu numubonera kwicura ja mwisengero, numubonera kwikorera Bibiliya, numubonera ku bintu superficiel, umubonera kuri comportement no kubikorwa akora, niho mubonera. None uravye make mu gihugu cyacu aho no mwibarabara uri kuragenda atamuntu ashobora kwimvira kubisa umuntu uwundi, sinzi ko urabibona, nta muntu abisundi mu kino gihugu ari kugenda, ubugenda n'imodoka ubugenda n'amaguru, c'est la force, ni nguvu. None ico gihugu atamworo ashobora kugira ijambo, ico gihugu atamuntu dusanga ari ibintu byose ari nguvu ku murongo, sinzi kurabibona. Ikindi kintu kiri grave tugomba gusubira kwa kino gihugu, jewe nari nasabye nari natonze imuramvye, nsizi ko mwabibonye, yego hajya nari mfise ibintu nka 10 nagomba gushikiriza umukuru w'igihugu, kandi wankunde nze kubivuga ninavyibuka niba nkivyibuka. Mugabo iki gihugu cacu uravye nk'amafaranga yibwa muri budget, uravye mw'iyi budget n'ahandi uciye ku ruhande ukabona abantu bayiba ingene batunze gusumvya leta, burya taravye neza n'amareta bazoyasenyura, sindakubesha. Irisifire serema kutusha ku nyungu zabo, irisifire nyesema kutusha ku nyungu zabo, kuko abasuma bobo ikintu burya notre cerveau, abahinga bozo babaze notre cerveau il fonctionne en mode binaire, nizi kwiyumvira ibintu bibiri harafu oya, ni on canke off, niko notre cerveau triunique fonctionne. Rero iyo umuntu amaze gushira umutima ku mpiya ku mafaranga, nta yindi nyungu, nta kindi kintu kiza ku ruhande, kandi ameze kujya kwintunzenya abantu baba bazi le fonctionnement des émotions, ibigumbagumba ingene bikora. Ni kujya ku muntu yashavuye, iyo umuntu ashavuye il ne voit que le négatif, yamutumye ashavura ntashobora kubona iciza. Iyo ni fonctionnement de notre cerveau. Abantu bari imbere y'abandi bagomba kudevelopa iyo neza muri bo ituma bipfuza ko societe yose yomerwa neza. Mugabo nibagenda imbere bivanye nuko kuntu umuntu afonctiona. Sinzi uwitwa Ibrahim Maslow niwe yagize échelle de besoin, arerekana besoin zitangura, besoin yukubaho kugira ngo umuntu abeho, niyo besoin itangura kunywa amazi, gufungura, ivyo ni besoin. Ivyo maze kusatisfeza kubera umuntu ariko akoze ivyo bimaze kuba satisfait, acha kuri niveau ya kabiri, besoin de sécurité, iba physique canke n'ibindi, hanyuma agacaja kuri besoin d'appartenance kuba mu bandi, n'ibintu n'amabezo mbere kuri 5 umuntu rero ko kunakoze hatabaye ico no kwita barize, ikintu kiza kimuzibira, agomba kubaho urumva ico bita opulence, kubaho amerewe neza gusumvya, kandi yiyumvira we ntiyumvira undi ari ruhande. Uko niko umuntu akoze, c'est la nature humaine. Nico gituma habaho leta n'inzego z'igihugu kugira ngo zishobore kugira ico kintu cyo gukontrekara no kugira redistribution muri societe. Iyo rero abo bantu bashizwe imbere y'abandi baje bafise umwina, bakaza bafise umunoho, bakaza bafise indandende, naho ucubona muri societe haca haba ico no kwita le développement à des vitesses. Ako kabano gatoyi gatunga cyane n'umugwi munini cyane w'abantu benshi baje mu bukene butagira izina. Burya nivyo hajya no hors de l'état, c'est la redistribution des ressources.
d'abord no kugwiza ubu no gushiraho de conditions zituma utwenzi buduga. Ivyo nivyo bica bituma haba ico twokwita umutekano mu gihugu, haba umutekano physique cyangwa umutekano w'inda. Kuko iyindi buze umutekano murabizi neza bavuga ngo ubu nofungura ntibuguhe ngo buravuga izinduru ntiwumva. Nico gituma jewe nibaza neza ko mu by'ukuri abantu bagiye imbere y'abandi bagerageze biyumvire neza n'ahandi ho bijya twako turavuga by'umushikiranganje ikizotwereka ngo ubuya ko mu by'ukuri bagize. Urabona nariko ndavuga ko ibi bintu biri mu bisata byinshi aha nibagiye no kubabwira igisata c'amadovize igisata c'ubutare ega n'ibisata byose pratique nagize na kimwe kitari mu ivyo bibazo byo kwibwa kw'igihugu nta na kimwe kandi no kimwe uri kumwe taravuga. Twebwe rero twashaka ku masolution nukuri jewe murambwira nitwashaka ku masolution nibaza yuko amasolution inyishu arizo zoheza zigafasha mugabe abazishira mu ngiro ni bande. Ico twebwe dusaba nagira nsubire nshimikireko mugabe mbere ko ndabishika kuje mu nkundire mbanze mvuge bimwe mu byo nagomba kubwira umukuru w'igihugu kuko ndazi ko azovyumviriza kandi n'abamufasha nibaza ko azobimubwira hamwe atovyumviriza. Ndakunda kubivuga mugabo bagomba kubishimangira kugira ngo abantu bumve yuko hari kibazo. Naravuze yuko nagomba ndamubaze nti twebwe muri Oricom twarasuzumye turabona yuko muri societe y'u Burundi turavye ukungene vyagiye biragenda buri myaka 15 haba amakrize ndo kuvuga ibintu by'imishamirano hagati y'abantu n'abandi kuva Uburundi bwikukiye. Kandi cyabituma ubiravye neza burya impunzi za mbere nivyo abadagi abarundi baraje bagiye mu ntambara bijya bya esclavage urazi ko byatanguye hanyuma hakurikira abagiye bamwe bavuga bajimanamba abandi ibi bya colonisation hajya hose burya harabaye urazi ko bavuga bahungiye kuri n'ibindi mu nyuma mugabo byagiye kuboneka neza no kugaragara igihe Uburundi bwikukiye n'impunzi mu bwinshi zatanguye kuboneka hatanguye guhunga abaganwa n'abandi bari kumwe nabo bari babegereye. Mu nyuma 65 naho n'abantu barahunga 72 35 72 mengo sinzi no mu 36 donc hagiye hara mu 88 mu 93 mu bihumbi 2010 burya harabahunze nahone mu bihumbi 2015 barahunga. Rero ivyo oyi no kumenya neza yuko hatageze igikozwe haba ingorane. Je nagomba kubaza none nyakubahwa president ko mbona igihugu cacu mugabo nibukije burya ikituma abandi bamurahunga nuko bari hanze bavuga abantu turaje burya niyo nkomoko. Ubwa mbere n'ivyo bintu bya injustice mu gihugu nabo bantu bari hanze mu gihugu bavuga bati twebwe tushaka kuza mu gihugu cacu. Nagenda mubaze nti ko tuzi yuko igihugu gifise impunzi hanze atamutekano kigira, mwebwe mwimirije gufata ingingo izihe kugira ngo barundi bose bari mu mahanga batahe? Je nari zo ngomba gupropose nari nazivuze navyo ndagomba ndabivugire hajya rero kugira ngo ndangire kuko n'ibintu atarumwe bishobora guhinyuza ibintu vya politike bya muri kugwaho n'ibintu vya politike nyene. Ikindi nagomba kubaza ikibazo cy'uyu muntu Leonard yahora ari procureur general de la République. Urya muntu yarahonyanza amategeko kandi abantu bose barorera nta muntu n'umwe yigeze abibaza. Abantu n'ubu baracafunzwe yarenganije bafunguwe mugaguma bafunze. Turagomba ndamusabe
ujya muntu Leonard iki ko abantu yarenganije abantu bazoshumbushwa ko ni leta bashumbusha kujya byakorera leta hanyuma nico bazobaza hanyuma na ryarabo bantu yarenganije bafuko twe turafise amazina yabo n'amariste y'abantu bamwe twarabatanze bwa rubundi barafungurwa twagira tubaze ryari bazofungurwa ico ni ikintu cyaje kigira gatatu twagomba tubaze byari bibintu byuko hari amaradari yaguzwe murabona hari radari zaguzwe zari ku mabarabara ngaha hakaba amaferuje bijya bintu birafise abantu babiguze birafise abantu bari responsable babyo none ibintu byacu bipfira rimwe turakeneye kumenya aba responsable abaribo erega duhera ku ivyo bintu bitoye ikindi twagomba kubaza kumenya urabona tugira turiko tuja muri vision 2020 hari ingingo zafashwe ingingo ya mbere yafashwe yari uko bijya bicupa bijya bintu by'ama plastic kinju bijya bintu bivamo amazi harafashwe ingingo na BBN yuko bijya bintu kizira ko bijya bintu ni hygienique kizira kubikoresha kabiri mugabo nagenda mubwirenya ko wa president uragenda ibujumbura uragenda ndagusavye uce ku mabara urabajya batangaza amavuta urabiko bijya bintu atariho bikiri none leta ishobora gufata ingingo ntagire ikintu kimwe cyubahirizwa nagenda mvuge na ya ordonnance urazi mu mwaka uheze aha kuri Scapers yari yafashe ingingo yuko hazogirwa ibiciro bimwe bizoba reglement ordonnance yarafashwe yifatwa n'umushikiranganje kandi bari biciranye hajya nyine ubu yari umushikiranganje wo kwivuna basi mugabo iyo ordonnance nigeze kurikizwa na rigeto ya nini je nagira mbaze hariho nibi bikamyo ikindi nagira mvuge byari bikamyo vya brasserie aya makamyo ya brasserie nakwija amanorme BBN yarategetse yuko bayasubiramo akabanza gukugwa bene yazana amakara byama byateje ama accident mugabo kubera inguvu z'abana bariya na bene byo ivyo bintu nibihaga nagira ndabaza none nyakubahwa president bigenda gute ngo ingingo zifashwe n'inzego z'igihugu umengo nimbwe isuze mu muyaga ivyo bintu ntibibaho nagira ndamubaze yuko icyo byategekanye gukora nimvuye ba yaratumye kugira guhindura abantu cyo nacyo bivugako mugabo kuva uwariko arabisaba wa mu professeur yari yatwara BBN baci bamukura yapfuye gusaba ivyo bintu baci bamukura none munsi kuva bamukuye ivyo dossier ntiyasubira kuvuga nagira ndamubaze ko yoba yakuwe kubera ivyo canke kubera ibindi nani bizibazo byinshi urashaka kubaza mugabo kandi jewe mbona yuko mu vyukuri hari kibazo je nagenda namubwire ikintu kijanye n'ubutungane nabona bwaravuzwe cyane yuko bakwiye kubugira ubutungane na administration byo Burundi nagenda muri proposition kuko je mvuga ntanga proposition nagira ndamubwire yuko bijya bavuga yuko ariko bararondera guhindura ubutungane twe twashaka kumusaba yuko bogira kujya bagize kuri OBR bakagira indi reforme profonde barya bacamanza bose bakabirukana bakabaha akazi mushasha n'amakontra mashasha hamwe n'abari muri administration yose kuko birashoboka kuko ibindi bihugu byose byaragizwe bakuvuze ico bita reforme profonde bagira ivyo nizo ndagenda mu propose kuko twese turabibona yuko bigumye gutya hanyuma ndagenda mu propose kandi yuko twoba tuvyumva kumwe ibintu bijanye nuko muri societe y'u Burundi hariho crise ya de valeur na crise ya leadership kuko twe turamaze kubona ko imvo nyamukuru mwakino gihugu nuko hari crise y'amavaleur muri societe y'u Burundi hamwe na crise ya leadership nukuvuga ibibazo mu burongozi kandi mvuze uburongozi mu bwumve ko ari mu bisata byose mu mashiri hamwe yacu mu migambwe muri leta mu madini mu partout urabona ko ari ni crise ya leadership kuko ahantu hari crise de valeur na crise ya leadership nta muntu yumvira uwundi umwe wese agomba kwibako nagenda mubaze rero ko tuba tuvyumva kumwe hamwe tuba tuvyumva kumwe ingene yobikora mugabo ndazi ko atari kuvuga ngo tuvyumva kumwe kuko twarabinonosoye neza mw'ijya vision mu nkingi ya mbere turerekana yuko societe y'u Burundi irimwo ibibazo bikomeye bya crise de valeur hajya rero nka jewe nkurikirana ibintu bya coaching de dirija iyo mu niveau yo gukira etape ya mbere gukira ku muntu we ibintu by'amakomportement by'imyitwarire y'umuntu ni prise de conscience
iyo umaze kugera ku rugero rwa prise de conscience accrue uba uri kuri niveau ya 40. Twe dukoresha ivyo bita echere, uravuga utubuya kuri niveau ndi kuri echere ya 2 ya 3 ya 4, hanyuma ukeca wespera bagashaka kugira bati ibikorwa bitatu bito bito uzokora kugira ngo ugere kuri echere ya 5 n'ibiye. Wewe ni uvyibwira ugaca rero umuntu ugacumuko cinga umwereka ingene ivyo bikorwa yo bikora bitatu vya mbere n'ingene yo bishika ko n'ingene azokwevara wa mareserite n'amabustakle ashoboka. Ivyo rero tutarageraho tugira prise de conscience ntituba turashika nahatoye. Rero jewe nkaca mvuga nti igihe tworamuka tugeze iyo prise de conscience ibibazo nyamukuru dufise cyoshobora kudufasha cyane. Mugabo tukibona yuko naka canke naka duteye ikibazo ahubwo kitari muri twebwe burya ni deja ni problème naho ubona abasuma ababandi ari basanga basoma imbere y'abandi. Rero nibaza yuko uyu mwaka wa 2026 uyu mwaka wa 2026 by'ukuri ubu mwaka w'intango. Mugabe ivyo byose bizotuvako, bishobora kuva ku bari muri leta, bishobora kuva kuri twebwe abasitwaye abapeple, bigashobora no kuva ku bihe burya ibihe navyo biratuma ibintu bihinduka. Murakoze. Turi ngaho nyene igihe hari ko haba emission publique umwe mu barundi yarashoboye gushikiriza iciyumviro avuga ati nyene icubahiro twama twumva ko hari bihangange biriko barakugora kugira ngo ushobore kurangura imirimo na wewe wama wabivuze. Tubwire twebwe abarundi ivyo bihangange bikubuza tubimenye hama dushoboye kugira ico dukoze. Mbega ku bwanyu mwumvise kiya kiyumviro mwashakire gute? D'abord no kumenya yuko ico bita la liberté d'opinion, uburenganzira bugira ico ushikirije n'uburenganzira umuntu wese avukana agendana. Ico ni cyambere. Higira ikibi no gutukana, ikibi no kuvuga ibikoza soni. Mugabo ushize iciyumviro mu rupfasoni kandi yuko yabivuje no bisabivuze mu rupfasoni. Rero kiya ciyumviro jewe naragishimye mu bisanzwe. Hanyuma kandi jewe hari byo ntemera nka Rufyiri. Ivyo ntemera burya l'institution présidentielle ni urwego rufise ububasha n'ubushobozi bwinshi. Arasaba impanuro ababishoboye kuzimuha z'ukuri hanyuma akamubwira ingene abigenza. Mugabo jewe nta muntu nkwiye kumva na gato ko akwiye kwitwa ngo ni gihangange yananiranye mu gihugu. Nawe n'umuntu yarabivuze ko yavuze ati abo bantu biti bihangange nibaze. Ubu uya yarahinduye rangaje aravuga yuko abo bantu bihangange atazobihanganira. Kandi twarabibonye kuri Guillaume Bunyoni. Nibaza rero ko nibaza ko atamuntu yari urazi ko bamwita ngo ni mutama wa kabiri mu myaka iheze. Urazi ko agiye no gusuma ngaha ayi kuri Tedemire amabara yose yaca yugagwa canke ngaha kuri impande ya station kwa katikati bafa kumenya gusa ko ruga bagiye baca bugara amabarabara. Ivyo rero by'ibihangange abantu twakuya guca bugufi. Burya d'abord dufise umwanya muto kwinosa. Umuntu agomba kumenya icari cy'ubuzima. Je wanda bita para batazi icari cy'ubuzima. Ugomba kuba igihangange no kurondera kumenya icari cy'ubuzima. Genda ku mpanda urabe imigambi hajyamye ingene ingana. Uri umuhinga genda mu bitaro ariho hose urabe abantu bamaze imyaka 3-5 ingahe bajyamyeyo. Ja muri prison urabe abantu bakomeye bahajyamye n'uco menya ko atabuhangange umuntu agira muri kamere kiyo. Rero twebwe twipfuza yuko abantu botahura bakumva yuko ikintu gizotuma notre société iba une société paisible et vivable nuko tuzogira umutima uciye bugufi n'umutima wo kwishira mu kibanza c'abandi. Burya iyo umuntu agiye gutwara abandi kuja imbere y'abandi atagira iyo mutima wo kwishira imbere y'abandi no kwishira mu kibanza c'abandi nibo bazanira ibibazo igihugu. Bafise za ngwara tukunda kwita zitwa mu Gifaransa la kleptomanie. Ingwara igwara isi hayo nyene mu bikoko byose bibaho. Ubona manabivuze isi hiri burushinga itajisha, ikibisuka itarima, ikiba igitenge itacambara,
ikibisiripe kanya gahuzu k'indani idashobora kwishirako. Ni ukuvuga rero abantu nk'abo n'abantu baba bagwaye, mwe muba mufata dufata ko ari abantu bakomeye, mugabo mese sont des malades qui sont là, umubona mu ikoti ukamubona mu karuvati ukamubona mugabo iyo umuntu afasha kanya qui pose de bonnes questions akibaza ku cari c'ubuzima burya ivyo nibo bikora. Igituma ubona tuguma turyana mwa kino gihugu cacu nivyo bibazo vy'umwina vy'umunoho. Mugabo ndahaye akarorero uko bakora bicari c'ubuzima uja ku mpanda canke handi hari ubuguri abahegereye cyangwa ukaja muri prison cyangwa ukaja muri service ya shiririji. Mbere hariho n'abatagira uwoja kuraba muri service y'abagwaye amakanseri n'ibindi. Burya wobona yuko mwinosi none nk'umuntu ndakubaze gaye ugerageze wiyumvire igihugu navuze ntitumaze imyaka 60 twikukiye, mugabo mwiyumvire kugeza kwino saha abarundi bose bagwaye barondera kuza kwivuza mu mahanga. Niyo ubwiza amafaranga ushobora kuburaho wivuza, uravyumva tubura ko buraho wivuza kandi ufise utwawe. Wowe ivyo bintu ari ibintu bisanzwe, ukarondera ingene wivuza kuko ikintu ca mbere nakubwiye yuko le droit à la santé no burenganzira buri muri constitution ubwiza nshingo ry'u Burundi, bukabona muri ya pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Uburundi bwarayiratifiye mu 1936. Umuntu aca yibaza ikibazo no mu 1936 pardon. Umuntu aca yibaza ikibazo none Uburundi abantu bage barabutwara bage baraje imbere y'abantu barishira mu kibanza anjuru ko bazopfa barishira mu kibanza c'abana bavyaye ingene bazoba erega iyo uri imbere y'abantu ugahemuka umwana wawe ntaronka haca vyo warubizi ntaronka haca ariko biraryoshe ugenda ratete hote. Rero jewe mu camake je mvuga yuko arya amajambo yavuze uriya mwene gihugu ni ibintu vyumvikana kandi yerekanye le sens élevé du patriotisme, kuko ivyo yavuga vyarumvikana ko ari ibintu bishobora kumugirira ingaruka kubera hari amajambo amwe y'ukuri uyavuze bakubona nko kumengo ti devient dérangeant ti devient gênant, uburi umuntu umengo uri kuragorana uburi umuntu umenga bigoye, mugabo nivyo nyene bitavugwa bikwiye kuvugwa kugira ngo igihugu cyacu gikire. Mwatubwiye ko ibibazo biri henshi, hari ibibazo by'itangwa y'isoko, mwatubwiye vy'ifumbire vyanagesa n'ibindi vyinshi, ya migambi y'amavuka n'ibindi imigambi y'ivyo bise prafruitier reboisement, imigambi yo gutera ibiti, imigambi yose iba usanga mu vy'ukuri ababikora babanza kuraba ico bakurako imbere yo kuraba igene umugambi uzogenda neza. Bandanye ikibazo turi mu gihe muri ko murabitubwira mwebwe nyene mu maraporo menshi mumaze gushikiriza muramaze kuvuga ko ibice vyinshi by'amahera yibwa ya leta aca mu masoko ya leta. Mbega iki kintu ko mumaze gushikiriza kenshi mbona ko mwino myaka abari muri leta bagerageza kugikorerako hari gihinduka mwebwe nkaho riko. Reka rero ndakwereke inguvu z'abasuma mwa kino gihugu ndabibutse. Uwitwa Gervais Rufyikiri akiri deuxième vice président icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yarafashije arazana ivyo bita ama reforme impinduka mu buzi bwa leta harimo n'igisata c'amasoko ya leta. Hanyuma mwizo mpinduka yazanye barashizeho itegeko rishiraho inzego zibiri, rishiraho urwego rwitwa la Direction Nationale des Marchés Publics ruje gukontorora kuraba yuko amasoko niko gwagira ico bita non objection. Amasoko yaragirwa gatangwa n'abantu zenya n'ama service abijejwe mu ma service sectoriel. Hanyuma la Direction Nationale des Marchés Publics gacigira ico bita non objection baravye ko amateko yose yakurikijwe. Munye hakaba n'urundi rwego rero rwogo rwari rujejwe kwiga ivyo bita politique hamwe no kuraba abarenganije leta n'abarenganijwe. Ubwo rwego rwari tripartite rwarimwo
abaserukira leta, rwarimo secteur privé, rukabamwo n'abaserukira société civile. Urikome iri mu barutanguye ubwo rwego. Uwari yaduserukiyemo twe twarungitse yari Ernest Manirumva. Ernest Manirumva yari vice président ubwo rwego rwa autorité de régulation des marchés publics, akongera akaba président de la commission en charge des différends. Donc niwe yaje kwiga ibibazo amatati y'amasoko ya leta, abibwe abariko barasahura leta n'ibindi. No kuvuga yuko urumva nivyo direction nationale des marchés publics yakoze barabikontorora, nivyo zego z'igindi z'igihugu barabikontorora. None bazi byavuye biba mu nyuma. Twebwe Ernest bamaze kumwica kubera ivyo bintu nyene by'amasoko, baraza gusubizamo ubundi turamushiramo. Mugabo mu nyuma tubona ivyo bintu by'amasoko byananiranye, twebwe Rurikome a décidé de retirer son membre kugira ngo ibiriko birakorwa ntibize kwitirirwa Rurikome. Twaciye tuvamo ivyo owe nawe uja kuri Google ukaraba uzobona les réseaux zatumye Rurikome ivamwo muri ico kintu citwa autorité de régulation des marchés publics. Ivyo rero urazi mwa kino gihugu ubu uye n'amasoko y'ibiharage ndiko sigaye zitwa les marchés secrets. Ivyo warubizi n'ibintu bitakenewe bavyita marché secret. Rero hari ibibazo bikomeye mwa kino gihugu bijanye no gutunganya ubutunzi bw'ubu muri rusangi hamwe n'ibintu by'amasoko. Ndakwibutse kintu burya amafaranga yo mu masoko ya leta arenga ibice 30%. Urabona irya budget ya plus de 5 miliyari arenga ama miliyari 5,000 birenga. Burya ibice birenga 30%, hafi 70 aja mu masoko ya leta. Aho tuvuze amafaranga ivyo mu mafaranga mugabo hari bitajamwo hajya mu masoko ya leta. Dufate nk'ibi bintu leta ipangisha, ibi bintu leta igira igurisha, cyangwa hari ibintu bita ama contrat amphithéose. Ibi n'ama contrat va ku myaka 20 gushika mu 19. Ayo nk'ibi iya nkaha bahora bagira kuri cercle hydrique, aya bita kuri jardin public, ayama ibintu leta igira bigatunganya imyaka miremire. Bijya leta igira ntuzi bivya kubaka aya masoko n'ibindi. Aho ayo makontra nayo nabujya nivyo leta kugira ngo bihe umuntu hariho decretes zigomba gukurikizwa. Ubwo barahamagara umuntu ku telefone kubera basangi kubera kiriya bakamuhereza. Nivyo vyumva bibazo ibi vy'ubutare bajyana amasoko ya leta. Mugabo uragenda urabingene bimeze. Rero aho byankira ni hamwe nakubwira ni bibazo by'inyungu z'abantu zishigwe imbere gusumba inyungu z'igihugu. Ugenda kora ibibazo biri mu butare nk'ubu je narabaje ikibazo, hariho umuntu yitwa Jean Baptiste, hariho n'uwitwa Thomas. Tumwe duhura guhura umengo nyambari hirya yejo. Abo bantu bahawe amasoko yuko bashira umutahe. Umuntu je no chambaza quels sont les critères objectifs, kuko nakubwiye jewe ndabivyo bitare principe. Muri shimwe Rurikome tubanza kureba d'abord le principe. Nk'ubu umuntu yoshobora kubaza ikibazo, none umuntu wamuzanye umuhaye 30%, egereje kimwe nabijya byantuzenya iyi soko bahaye bivyo kugera po kivuko cha Bujumbura byose. Uragenda mu bazo ni muduhe dossier y'amapel d'offre y'abantu, kuko niyo ugomba kugurisha ama action y'ibintu byawe. Hari no mu mabanki uraza mu mabanki aragurisha ama action, aragira appel yo kugurisha ama action n'ibindi cyangwa ma societe kanaka. Birafite ingene bigigwa mu buryo bwa transparence. Niyo ugomba kurokirita umuntu wiwawe, ugomba guha akazi, ugomba efficacité l'efficience, birafite ingene bikogwa. Hariho des critères zigomba kujaho. Mugabo je ndashobora kwemeza neza ko atama critère objectif ibi bintu byose bikogwamwo bikogwa nta zibaho. Ni ibintu dukurikirana imyaka myinshi cyane. Aho byakozwe ni muri OBR igihe bagira recruitment ya Kirane Hormesi. Mugabo nazo zagizwe na Trade Mark East Africa bafatikanije na Disney Vice Presidence. Rero ibi bya digitalization muratubaziriza ingene ababigira ama inzira bacamwo ziri ntunzenye ziri zisonera mu mategeko. Dongo rero ibintu by'amasoko ya leta
biri ubwoko bwinshi cyane telemarke bigoye gutahura no kumva. Tuje ku mazu ya leta, urabona amazu leta ipanze, genda murabe beneye, murabe ngene bapanga, abantu baronka uburusho, amagizonelation genda urabe ngene baburonka. Benshi araburonka avuga kugira gira hoteli, wagira gira ibitaro, ugaca usanga yahinduye bureau. Kubera iki? Kubera peut-être je ne sais pas, mugabo hari ingorane, nukuri hari ingorane. Nibaza yuko nyamba tugomba gukira, tugomba vraiment nukuri kuzana imbere ya professionalisme. Murakoze. Tumaze n'abasozera. Hokogwa iki kino kiganiro kigomba gisozera no mwaka, abaturongoye mu basabiki kugira ngo 2026 ushobora kuba nabo bataratubwira uno mwaka weze wari umunyamwete, ikivuga cuno mwaka kurikirana najo tuzi, ariko nibaza ko nawo nyene umwete tuwukene tuba abantu bashika ku kihangiro twamatwi yaye ku mwaka. Jewe cyo novuga ca mbere, nyamba nzi ko dushaka gushikira aho dushika. Ikintu ca mbere dukwiye gufata nk'icivugo nuko ivyo twiyumvira, ivyo tuvuga n'ivyo dukora bisa bijana. Ivyo bintu biri en déphasage, ntibihura vy'ukuri. Turumva ibitabo vyinshi byashizweho, tukumva amadiscours menshi yavuzwe, mugabo nta evaluation. N'ubu ikintu je nari nkwiye kubona ibintu vyavuzwe muri conférence publique, ibintu vyavuzwe muri message à la nation, ibyo oya byari bikwiye d'abord kubanza kubade kandi mwe babenyesha bakunda bagarukeko, ndabwenda bagarukeko, muradutumira tugire débat ku bintu vyavuzwe byemewe aha kuri Skepers, ibintu vyemewe muri message à la nation n'ibintu tugire débat. Ereka ari ko turafasha inzego z'igihugu, namwe bamenyesha makuru kweri, namwe musiye mutugoye mumbabarire ndabivuge gutyo, nimugire urumva hariho journalisme d'investigation, débat d'idées nikibaho, ico bita bimwe gucyazanya mu vyumviro. Nubu uya mu mpera z'umwaka cyangwa imbere yuko kiganiro kindi kiba, twari kuba twagize ibiganiro byinshi tuvuga ibyakunze bitakunze, hanyuma nibo bitakunze kimwe ku kindi, none byemerwa ku mugaragaro. Niyo utagize evaluation y'ivyageze ngo ushireho ya eshere uvuga uti kiya cyabaye realize kuri pourcentage, kiyajemereze kuri pourcentage, we wumva woshobora gutanga ico no kwita ibizokuba mu ndi mwaka gute. Ntibikunda, ubu kuragira gusa ivyo no kwita ama discours, mugabo mu vy'ukuri utabanje kugira evaluation y'ibintu wakoze bica bigora. Ico nico kintu ca mbere rero no vuga, nuko leta yokora ibintu ishoboka byose, hakaba evaluation, hanyuma nabo menyesha makuru, mukagira ibiganiro byinshi sur des sujets vraiment important, kuko muhura n'abantu benshi, mbwiye wewe mugabo mbwira n'abandi bamenyesha makuru, twese dufashanye. Igihugu twese ni cyacu, kandi uyu ni umwanya wacu, ejo dushobora kuba tutakiriho. Mugabo navuze kare nti iyo umuntu yabayeho akaba adafise ikintu ari prêt gupfira, ntabaze gituma yabayeho. Kuri twabwira ngo turye tunywe tugire gusa, ico ni cyambere. Igira kabiri, jewe nipfuza kuno mwaka ico cyese y'icivugo, ibyo tuvuga, ibyo twiyumvira, ibyo tuvuga n'ibyo tukora bise bijane. Hanyuma ikigira kabiri je mbona gikwiye mu mwaka utangura, nuko leta yogira ama reforme. Uyu mwaka w'umwaka w'ama reforme kujya kwa Arimaye Dorobe bagira ama recrutement international kugira ngo habe reforme profonde ya administration hamwe na justice na reforme ya secteur politique. Erega secteur politique yacu nani niragwaye, mbebe nyene mu bibona ivyo byose hari abahinga ku isi babishoboye, nyama mu bitunanira hari abo byashobotse, nibarondere izo bonne pratique baziza nino, hanyuma cyane cyane dushira imbere ama reforme profonde. Ikigira gatatu nagomba mvuge, twaremeje stratégie nationale de lutte contre la corruption. Irafise ibintu byinshi yavuze, harimo na feuille de route, harimo nuko hazojaho umugwi mu kwezi kwa mbere, hariho umugwi udongo mu 2026 hazojaho umugwi w'igihugu, Comité national anti-corruption, uzo ufise n'amashami kugera ku mutumba. Uyo mugwi
mu kujaho hazobe amakriteri objectif azoba yatowe kandi amenyekane mu gihugu cyose, ku buryo umuntu wese azoja bazovuga bati wewe uzi kriteri ntuzi. Urabona ko kuba batira abashinga ntahe umuntu agomba kwatirwa babimanika ahantu panda 2 mois, babimanike ayo makriteri, hanyuma n'abantu bazorunda kujamo bazogira appel public kugira ngo twubake ijya kintu twise système national de l'intégrité. Igihugu tubatsemo système national de l'intégrité ntigishoboka gutera imbere hanyuma kandi ngo abanyagihugu babo bagira ubuntu, bagire itekano. Iyo système national de l'intégrité rero izubakwa biciye mu yo mugwi, kubera nababwiye yuko inkingi ya mbere mu byo kurwanya igiturire ari inkingi irabana na ntuzenya n'ubuntu bijya mu by'amavarire n'ababariye. Ivyo rero bitabaye bizogora. Urakoze. Uherutse tumwarasavye ikintu umukuru w'igihugu, ariko vyongeye umukuru w'igihugu n'ugwego hari ico mu muhanura kujanye n'abahanuzi biwe narijya rimwe na rimwe ashikiriza avumera ijambo gasanga rimwe na rimwe bimaze akanya rumera ubwo ntiba afise abahanuzi bamwe yizera bamusamaza. Mu bisanzwe tuvuze ubwo mukuru w'igihugu tuba tuvuze kuva ku mukuru w'umutumba, ivyo mumaze mu vyumve neza. Tuvuze umukuru w'igihugu urya mukuru w'umutumba hariya ku mutumba, umuchef de zone, umustaneri, umushikiranganje, umupolisi, umusirikare, urya muntu wese hajya umukuru w'igihugu arabiye hagarariye umukuru w'igihugu n'igihugu. Umuntu rero ari mu kibazo tariciwe, igituma ivyo byose biba mu bisanzwe ni gute? Ningene abantu bajaho, nibashiraho de critères zingene abantu bajaho, ningene bahanwa hakozwe amakosa. Ico kibi cyane. Ikigira kabiri ningene inzego zikorana. None nk'ubu ndakubaza, twavuze ibintu by'umushikiranganje, ikintu kirahabaye gira mvuge. Mu bisanzwe nk'ubu umushirenje avuze ibintu nkabijya, leta yakigira ini commission independante, leta y'u Burundi nimara utagize commission independante igira amatohoza ku ivyo bintu byose twavuze nabijya umushiranje yavuze, nukuvuga yuko hazoba hariho collision hagati y'abana bariye. Nimwe nje ndakubwira yuko les corrompus sont devenus plus forts que l'État. Ico ni cyambere. Igira kabiri inama nshinga amateka yabivugiye imbere y'inama nshinga amateka, erega hajya mu yandi majambo nuko yababwiye ati nimushiraho commission mixed. Ubu none urumva n'umugambo umwe biranagoye, mugabo nawe ntibashobora kubikora. Nibashiraho ini commission independante igira amatohoza hama bayapibiri batwereke. Ikindi naco n'ubutungane. En principe ubutungane ico bita ministère public nibarinda kubasezi oya nibarinda kuyitura, nibara kuyitura yonyene iritura. Mugabo nagenda bibutse mu 2006 haragurishijwe indege y'igihugu, ishira mu rikomeragira amatohoza ravyerekana neza ko indege yibwe aho itagurishijwe. Urazi bari nabavuze ngo turavuga nabajije ngo bava ngo mukarundira guhinda nkayo. Harashinzwe umugwi mu nama nshinga amateka ugira amatohoza, urikomera afise iyo raporo. None zigene vyagenze babonye yuko hari abantu ivyo bintu bigira bigwemo, barirukanye umushikiranganje yarahari ubigashati ico gihe. Mugana ngenda kubwira ko vyahereye ngaho nyene amafaranga y'igihugu yarari warahera n'indege iraribwa irahera. Burya nivyo bibazo dufise makino gihugu, ivyo bibazo dufise. Rero inama nshinga amateka n'inguza amateka nibatashinga umugwi muzomenye yuko hazoba hari kibazo, kuko nta muntu w'umushikiranganje yashobora kuvugira ibintu nkabijya imbere y'inama nshinga amateka ngo bihere gutyo oya. Rero umukuru w'igihugu burya hagarariye muri rusangi inzego zose, nico gituma abo bantu bose wumva bagomba gukora nk'amashaka y'amashira hamwe cyose kuneza igihugu. Erega je ngandiko ndakora mba ndiko nkorera igihugu muri rusangi, mugabo kandi nipfuza ko igihugu gitera imbere kandi ariyo mbono n'amajambo majambo abatwara n'ivyo babifuza. Mugabo wewe uri kurakora ugira journalisme uba wipfuza yuko kuko ikintu cyose barabico bitara finalité. Mbere turiko turavuga quelle est la finalité? Twifuza ko igihugu cacu kibamwo la justice sociale, twifuza ko igihugu cacu kibamwo ubutungane, twifuza ko igihugu cacu ata muntu aburi vyari kuriwe n'amategeko. Ivyo turiko turagwanira
twese. Mugabe ibyo bitabaye igihe hari uko kuntu usanga inyungu ya benshi itigeze ishigwa imbere, naho ubona hari ibibazo. Twebwe rero tuvuga tuti mu ncamake umukuru w'igihugu nafata ingingo zikwiye, hari bimugora narondere abahanuzi spéciale donc des conseillers spéciaux barabaho, atari n'abarundi washaka. Ivyo birashoboka. Umukuru w'igihugu afise ububasha n'ubushobozi bwinshi, afise abahanuzi formel n'abahanuzi informel, ku buryo rero jewe mvuga nti jaro bipfira ntawo mbona kweri, ntawo mbona. Mugabo byose nishaka kandi twese turi hamwe, twese birashoboka. Byose rero nibaza yuko nibemera tugakorera hamwe uko babivuga, niba amajambo ya politiki ko abanyepolitiki ndabatinya kweri. Umunyepolitiki akubwira A yumvira B, akubwira C yumvira I, niyo ngorane y'abanyepolitiki. Ubwo abahanuzi ni bava bashavura avuga ati Rufyiri agomba twaga akazi ko guhanura umukuru w'igihugu. Oya erega nagira nakubwire, hari igitabo ikibazo uriko uravuga kijanye n'abahanuzi b'umukuru. Urabona kino gitabo cyanditswe n'uwitwa Laurent Lévy, ni gitabo kivuga imfunguro zindwi mu bintu bijanye n'ingeri murongozi ashobora gushikira intumbero aba yarihaye, aho inyuma baca bazidondagura izarizo. Rero abahanuzi baravuga rero n'inzitizi zituma abahanuzi b'umukuru kanaka badashikira ku nkingi. Iki gitabo cabise ngo ni les appels de décision. N'abantu baba bakikuje umukuru bari ngaho, mugabo bakabanza kuraba mu vy'ukuri ico umukuru yipfuza. Bazi ko umukuru bamubwiye ikintu kanaka ashavura, ico kintu bigera bakivuga, kubera bavuga bati nitwagira umukuru hava turaba ribi ibintu vyononekana. Ibyo rero biri mu nzitizi zituma abantu b'abahanuzi begereye mukuru mw'igitabo barabivuga, n'uco usanga bice bigoranira. Rero mu ncamake umuntu agwanuye imyaka 7, 8, 9, 10 kuba nta gihinduka, kujya hari ikibazo kwe. Jewe nawe ndi contre uyu cankuri, mugabo je navuze twe tuvuga ama principe. Hanyuma igihugu kiradusumba twese. Hanyuma na wene urumva hari n'igihe umukuru avuga ati naje wivyo mu mpanuye sivyo, no kuraba kuko umuntu aguma ari umuntu na wene, kugira ngo ikintu gishire mu ngiro ucubaza abantu benshi. Navuze ko umukuru agira abahanuzi baboneka n'abataboneka, abo mu gihugu nabo hanze. Niko bigenda, atari uko naho burya. Hanyuma turiha ibyo twita ibihe ibiringo mu kintu cyose umuntu azokondera gukora kugira ngo bizogende neza. Ubu rero jewe simbona amajambo ya discours politique hamwe n'ibitabo nuko ubuya birahari, naho hari mitameze neza, mugabo nibaza bashire mu ngiro ivyo bihari. Naho kuzana bishasha biragoye kwera. Tubaze dushire mu ngiro bihari, ko nababwiye mu bintu byo gufasha uburongozi kugira ngo bushobore gushika kwihangiro. Bavuga ko uhera d'abord hatangura prise de conscience, ni intambwe y'ikibazo kiba kiriho. Umaze gushika kw'ico kintu ca prise de conscience cyo kugira kabiri les 3 petites actions, ibikorwa bitatu bito vyanyuma bishoboka kugira ngo baze urabikure y'isisi, ubashobora nikiri guzomba kuba wabikoreyemo n'uburyo uzobikoresha n'uzobikora. Ivyo nivyo niko bitangura muri coaching, niko bitangura, niko bigira haba ugite individuel cyangwa uburyo bw'igihugu, kuko uragira ivyo bita priorisation. Iyo rero ibintu byose bikora amvrak biragora ko ushikana na hamwe. Murakoze. Ndabashimira cyane Nyakubahwa Rufyiri. Ndabashimiye nanje kandi subiye kubipfuriza umwaka mwiza wa 2026, uzo umwaka w'umugisha, uzo umwaka w'amahoro, uzo umwaka twese tushobora kugira icyo duterereye, hanyuma kandi abagihabwa bagishira mu ngiro. Murakoze. Uzobe n'umwaka wa justice sociale. Ego umwaka w'ubutungane kuri twese, umubano mwiza mu bantu, eka mbere n'ubutungane bwita ubutungane classique, kugira ngo umurundi wese abeho yumva yorohewe mu gihugu ciwe, kuko birahambaye. Icanyuma niki natanguriye ko nagira nsubire nsabe
mu by'ukuri mu ijambo azoshikiriza ibintu by'ibyaha bya politike abantu bagirizwa bifutwe, kuko ibyo twabigumamo ntidushobora kwavansa ntibikunda. Kigira kabiri n'ibiti abantu bafunzwe by'ukuri bafungurwe, kuko nta kundi byogenda, kuko atari uko naho usanga abantu bagumana imyijyane mu gihugu. Hanyuma icyanyuma nuko no kwipfuriza inzego z'igihugu kuranirwa, nabo baruranirwe, Imana ibaje imbere, ibaho ubwenge bwo kuyobora ihanga Imana yabashize imbere, cyane cyane kubaronsa ibyo barekurwa n'amategeko. Hanyuma uyu mwaka wa 2026 uzoba umwaka by'ukuri twese tuvuga yuko Uburundi buri siravwa, buri ku nzira y'iterambere, inzira yo kunywanisha, ni kuvuga la cohesion sociale hamwe n'ubutungane kuri twese. Murakoze. Nuko reka ndabashimire mwese mwavyo murimwo, ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza. Ntaco norenza kuvyo Rufyiri abipfurije, umugani wawo ni ngo Dieu ngo même prière que Rufyiri, nibaza ko ari ifenyene ndabwira ati bye bye, la vista urahoshira umushiro hoshira none.